ntandukanya nkabona umuzimu wa papa nkabona ibintu byinshi bikancanga nkagenda ku ishuri bikananira nyicara bikancanga nkatora ubusa abandi bariko baronka amanota biragenda birancanga umuhungu twari dukundanye ahita nerinda aranyihakana abaramwomora aragenda mwomeza mba mu buzima bubi bukomeye cyane umuryango uranyanka nta n'umwe yamanigwere bose bakanyanka Imana yakoze haca haza umumama naje ngaho itariki 8 z'ukwicumi arambwira ati ingo ndakujane ahantu je natabariho ndavuga ati jewe kwera ibyo sinovyemera ariko ndaza aramana na déplacement nabwo nari ndahazi gusa narumva ngaha ko hariho ubushobozi burya ndaza ndabonana n'umuhereze hari arambwira ati uraboshe cyane ndagenda hari abaransengera bari barantwaye ibintu byinshi cyane ku buzima bwanje imishatsi ibintu byinshi by'Imana yakoze ubu ibyo byose sinkikibirota n'umugabo nyene yaraje arandamutsa kare niyandamutsa n'ukuri ubu namashimwe gusa ndi muhira sindara amashi umwana wacu mwumva Imana itabora bimwe turiko turavuga mu mbatari bya bindi ukomera amashi umwami Yesu ashima ahantu je sinovuga ngo hari umuntu yanzanye nagize mariage umuryango papa na mama barantaye kubera Pantegoti nahindukiye mva muri Pantegoti mama na papa ari pastori mama ari diakoni kazi muri Pantegoti sinzi beshingira baratahura ibintu bya Pantegoti ngira mariage ata muntu numwe amvugisha mu muryango nja mu isara ata muntu numwe amvugisha ndagira mariage ndubaka mugaba mu mezi 6 jewe nta shengero nasubiye gusengeramo mwimukiye ngaha mba ngaho ku G10 fise mama na papa birambabaza bariko mwinjiye ngaha numva igwamo gwishirwa abantu basenga mwana ina nabwiye Imana je ndakeneye ko mpa ahantu bazi noruhukira na gatoya nkumva yuko umutima wanje usubihama kuko ishengero nari nagiriyemo mariage sinayiyumva sinumva umenga no yiguma ndayijama maze amezi 6 rero niho naciye nizana nga ndavuga ati ngoma ngende ngira ngo hajya muri canza kuwa mbere burakeye yatanguye camvuga ati ndagenda ngira ngo hasengera abantu ba muri iryo shengero nyene muganda saba protocole nicare hariya ku muryango ndabayibwire nzoce nsaba nze ndaza mugabo kubera hasengera abantu bo muri iryo shengero ngira ntibonyemerera jewe mugabo uko navyimviye siko nabisanze naciye ninjira nicara muri burakeye jewe burakeye rero yarampaye papa na mama barasubira kumvugisha navyaye umwana amazindwi 2 papa na mama ngomba nje muri wakarede nza numva papa rantelefone itelefone nari mvuye ngaha muri burakeye pasteur ndamubwira ati nsengera numva ameze nabi kandi nari mfise rendez-vous ni byinshi cyane sinobivuga reka nce mu ncamake pasteur arambwira ati ntuzovyara kuri cesarienne uzovyara neza banyandikiye cesarienne ya 30 ncamvyara itariki 26 mugamvuye ngaha muri burakeye numva umenga ndagwana ndababwira ati nimunsengere kandi ndakeneye umuntu tudakujana kwa muganga kuko nta mama na papa fisi nta nuwo tuvukana no muhamagara azoca bamuca mu muryango rero nkeneye umuntu aza kwizana wewe mana wowe uza kunzanira tujana kwa muganga ndindire rendez-vous ya cesarienne muganca ndataha nshitse muhira ndagenda nindo ko kandi ngwira iyo ndani ya mbere ategwa ni ya mbere cyo namubwira ati je mba ku G10 nimero 23 no guha urufunguruzo ukaza kunzanira ivarize kubera bambwiye ngo ngume ngaha nanje ntawenzi sinari ndamuzi haheza kukanya nicaye aho nyene nzamona telefone umuntu anterefonye ndavuga none iyi nimero ko nzari ya papa kandi papa kabatamvugisha aheze umwaka uraheze papa atamvugisha kubera nahinduye idini none umuntu amvugishije aya masaha agomba mbwira iki nanje ndi mu bihe bitariko biranyorohereza na telefone umugabo namubwiye ati ngo ngwaze kubera ndaremvye cyane zanumva nditaba zanumva ni papa mbwiye ngo jeme mwananje ibyabaye byarabaye kugomba uje kwa muganga ngo reka mama wawe amanuke ngo aza kugwaze cyane mugata ahubwo ndi kwa muganga
namanuke canke naho ndamurungikira ubwo nyene acaramanuka nahejeje kwibaruka mama ashitse mama carangwaza kugeza nubu mama araduga ndashima Imana yo ngaha rero nimba umuntu ari ngaha jewe ngo ndababwiza burakeye je yaraye impekereje umwana burakeye yaraye impaye umuryango urasubira kumvugisha burakeye yaraye ingiriye ibintu vyogira pasiteri sinovuga ngo pasiteri wewe urahagaze ngaha umutima wawe nturi ngaha aho wewe urahagaze ngaho tuvugisha wewe ukoreshwa n'Imana sinogira ukuntu nobisigura ivyi wanje ni birebire cyane gose namwe murumva abavyeyi baragutaye umwaka wose nkaja mwisare nkagira mariage ata muntu wiwacu n'umwarimwo mugubu bakaba bambwira ati turakeneye ko twobonana imiryango igakorana y'umugabo n'abi wacu ndashima Imana rero burakejewe nayivyukamwo ndi mu bihe bigoye ndushe ndemerewe ndira ndayiririra nza kwa pasiteri ndamubwira ati je ndi mu bihe muga pasiteri sinigera namubwira yuko mama na papa bantaye kubera numva ndetse umwana w'umukobwa w'indwi zibiri Yesu ashimwe ati nzopfa nimariye nja ko gucuruza ibintu nyene arahomba ambwira ati ko nzofata cyo nimara ati nzopfa nigejeje gusa nyemba mu buzima buba vakundoga amaso ngwara imyaka ine ndi mu nzu ntava mu nzu biranka nyene nja mu masengesho hose biranka bagasenga bigakira vyongera bigaruka gusa mu masenga Imana demayi wanje aho rasenga cavuga ngenda kwa nusengera ngaho udakize ashanga uzari ibindi bintu bya bikaze je ntanguye kuza gusenga kuva kwa gatandatu nyene barasengera nta kuva mitende bitangusa n'ubundi mama wanje nivyoroshe yaguma abandanya yongeza kandi haguma bigaruka kandi bisara gusa ngo masenga Imana havuga ati Imana ariko urabona n'ubundi habona rimwe iryagiye mu ruharage havuga ati Imana ni wo kungwanira n'ubundi hagoma shaka nduge ruguru kubera nuze ruguru ho yaca vyongereza hari n'umunsi nyine yagomvye kunyica agomba kunyicira mu nzu agomba kuniga ariko Imana irankingira kubera mu miryango yanje hose yagomvye kuntanyaga ntagiye n'umwa nkunda mu miryango nkasaba Imana nyene nkaronka ikiyede je nkakora ikiyede kwezi nkahembwa nkarabu tuntu ncuza kuvuga iki Imana yakoze ushitse hano gusa Imana yarangwaniye ubu kuva nk'intangwa kuza gusenga ngaha ni mitende ubu biko biraza nyene bitangaza ndabona buke Imana ishimwe ejo uzoze tugusengere cyane ubone gose je nanje ndashima Imana kuva ntanguye kuza ngaha je ngwa ingwara nyinshi ariko ingwara imaze kumbona yirikira bohoka buke ni inzoka nari ngwaye yanyegeye iyo nzoka hageze ko bariko barasigura ibintu by'inzoka iki hano kino mu mukondo nkumbira iraduze nkaca ntangura kuvomisa kuva umunsi ntangura kuza ngaha imisi yose batangaye kuvuga iby'inzoka ikitambura ikava mu mukondo ikaduga nkaca ntangura kuvomisa rero ndashima Imana ko iriko irambohora kubw'iyo nzoka ariko izindi ngwara ni nyinshi ntizirabohoka ariko ndashima Imana n'izindi zizobohoka ninagumanza Yesu ashimwe abashi meshe kumwana wacu shimwe amen ndabaramukije mwese amen hama nanje mpagaze ngaho ishima Imana Imana yarafashije igihe kimwe abavyeyi banje bari abantu batunze cyane gose ariko baca bava mu gakiza baca bagenda kuraguza Imana ifashe cyane baca binjira mu bintu byo kubandwa baca barambwira ngo artire ingo na wewe ngo mutwazanye umuganga ngo kuvure ngo aguhe umuti baca bacinda sago ngaha baca ninda sago ngaha ahanye n'ibyo byose umukozi w'Imana atwigishije bamaze kubica jewe nadandaza utuntu ndagwivuka nkazidandaza nkunguka mwico gihe baca basuka ko kwinzoga mvuga ko ibindi bijambo nyene ibintu byinshi birengeye cyane gose Imana idufashe cyane hanyuma bigeze ngaho onye jewe ndagwaye mavoka naho ndadandaza agahera ndashoye mu nyuma haje kucizo ndasaga umupfumu yaziciye yasize ibintu nyene vyiwabo nyene hari ya anye ivoka rije natanguye gucanza ndazishora rije naziri Imana idufashe narumvise mbabaye cyane gose kugira no munsi ko ino saha hanyuma y'ivyo ejo bundi niho naza numva ino shengero irimwe iramamaza ubutumwa bwishe ku maradiyo ndavuga naje numva mengo nogenda ahantu bakasengera ejo bundi niho naciye nza
hariho umuntu wo mu Cibitoke nahaye amafaranga 70 atuzongurira ingurube tuzoci tugabura niyavyara uyo muntu ndamaze kumuha 70 acazanya telefone Imana idufashe ejo bundi haciye nk'indwi zibiri candaza gusengera ngaha hantu mvuye gusengera ngaha iryo jambo shitse muhera candaraba mwikaye nari naritse mu muntu canda mu telefone nasanga ya nimero yiwewe yari namahaye 70 kugura ingurube acamara umwaka acazini telefone acamara umwaka atarayuguruye urumva byasaba ko amafaranga yanje yari yatwaye maze gushika muhera naciye ndamurondera canumvira sona acambwira ngo cana mu ngo bya ibindi by'ingurube bigeze hehe acambwira ngo jewe ngo ahubwo nari nabivuyemo ngo kubera ngo utari warungitse ngo yandi ngo amafaranga ati none narungika amafaranga gute kandi ambwiye kwikubugura 70 Imana idufashe cyane mwabo kagaca bagati ntayandi ifise cyane mu gihe ati ndungikira amafaranga acara yandi wikira amafaranga aje yarayasubije nagenda kubyero we winjiye ngaha ufye natisha Imana uyu muntu uyu mumwubahe cyane Imana yibutandukanye n'izindi mana z'abandi bantu basenga ndamushingiye naye cyane Imana imuhezagire kandi ngaha hantu nzoguma ndahenjirira cyane paki byanje bibohotse murakoze Imana ntaye yanje ni yarahuye n'umufasha no kuri kose inyuma y'umwaka ati akiri ibyawe inyuma y'ijambo rivuga ngo Imana iguhuza n'umufasha murindire none abazimu barapfa kuba mu ama nanje magaze ngaha numva gushimira Imana cyane naje ngaha ndi umuntu ageze kure cyane fisi inyatsi nkeka wishize ku munzane ari gupima je nacuruza ibitoke ku munsi nadandaza itoni zine z'ibitoke kuri konti nari fise nk'imiliyoni 10 zirenga ngabatadeni fise ya kone yose rasigara ari mwe kubera yanyatsi mugamaze kwinjira ngaha mukozi w'Imana arasenga ati ngaha hari abantu bafise inyatsi zirarenze hari abantu bafise n'amadeni ararenze ndavuga ati Imana ndimwo mwabo bantu aravuga ati abantu bagiye mu bapfumu babagira ibi nibi ndavuga ati ni jewe nyene nagiye ku mupfumu ntanga $1 rivuye hanze burya baba bamfatiye ku iryo $1 amahera ndacuruza nkacuruza genda ndagura probox raja mwibarabara yo probox sinzi ningene yagenda ubu sinzi niyigeze Ugera bariko barigica ukintu cy'abapfumu jembu wa mbere je nagiye mu bapfumu cyane birenze urugero gushika yaho itunga ryanje ryose riyonga niho arafasha ho muri Australia araborokwa neza kubera abapfumu nagiyemwo batandukanye hama maze kwinjira ngaha narabonye ukuboko kw'Imana narabonye kugirirwa neza n'Imana umbu ngaba yarageze kuna ari umushoferi arambwa ati ndarengewe n'amadeni yiwawe ryarapfa isafari arantelefona ndiko ndaza ndamuga ati karibu ntangorane ku myaka twari tubanye nta mufuko w'amakara nari bwigere mbona araza arambwa ati amahera nzanye naya nkuru Imana isubira inyuma ejo mu gatondo turiko turasenga ngaha ngo abamama bari ngango mubonye gutabagwa amen mba mu bambere gucakira kare mvuye mu soko nkishika numva umuntu mfitiye ideni nta convocation ntaki ave dorosheshi irashitse ndahaguruka kwizone ngiye ngo ntayicera ngaha ngo mushire hari yagenda umufunge umupeje ndasanze unje kuma amategeko sindamufunga ndabumviriza ndasigura ko ariko twakoranye ibintu by'urudandazwa nyene wa mopeje ni acashira nkajya kugira atwumvirize aramuga atege ni wamufunze niryo jambo ry'Imana acitse ngaha canda hasanga rero ncanibuka yuko ejo bavuga ati umuntu uri kurasenga senga nturabwe mugenza cenke ngugire gute ubutabazi murabukura ngaha nabaye mu bantu ba mbere basenze ejo nahakuye ubutabazi navuye mw'iryo bohero atakintu na kimwe ntanze wa muntu yazaniye abavere dorosheshe atashagaragara nanje navuye mw'iryo bohero atakintu na kimwe ntanze amen Imana yo ngasi siyo kwitiranya na yamayegiriza igihumbi nagiyemwo nagiye wo mbaza amagirizo ngaya mwakino gisagara sino yakubarira nta na rimwe nigeze mbonamwo ubutabazi nagira guca bakasigairayo ngo turagukuye inyatsi ahubwo navayo kamenga barayinyongeje
ariko ubu ndi mu bantu bacuruza ibitoke mu soko nkuru ya Kotebu. wasubiye gucuruza Ego nasubiye gucuruza cyane gose kandi ndacuruza amahera nkayatahana. Amen. Naraje ngaha mukozi w'Imana arambwira ati ingo ndagusengere mbona uri mwibohero rirarenze cyane arasengera n'ukuri tugiye kumva amatelefone y'abarabaguha imizigo bose ubu bagiye gukurondera si ugiye kubarondera uko yabimbwiye Imana yo ngasaba abakozi bo ngaha barasizwe nta numwe ariko arakoreshwa n'inzara muhomera amashi Imana yacu. Yesu ashimwe cyane hama nanje mpagaje ngaha shinga intahe kubitangaza Imana yankoreye jewe nari umuntu vraiment fisi ibintu ngira nibyo bari bandungitsemo narashobora kwicara ngaha nko mu rusengero nkumva injwi rimbwiye ati guruka nyene ubwire hejuru y'abantu bicaye nkuko sasa rero nyene nanje nkaguma mvuga ati ibyo bintu n'ububeshi nkaca numva ikintu kimbwiye ati shiduka nyene uguruka ugenda ubarara ko hejuru sasa abasenzi mwijare barabibonye vraiment nari umuntu nguruka nyene nkasimba nkagenda nkuku Imana kuvashitse ngaha yarantabaye irandinda ibintu by'impfu ibyo byose ndabishimira Imana. Ikindi naco ibyo biheze bace bandukikamwe impwemu yo kwiyahura nkumva ijwi rimbwira ati wowe utegezwa kwiyahura kandi ahantu wiyahurira ntabwo ari ahandi muri ntahangwa kandi utanguza telefone uce wicurikayo burya ngiye gusenga muri burakeye iryo jwi ngera ndarifise ngira shike nkumva ati none we nguri murajahe ijwi nyene rimbwira uko nyene nguri murajahe ngo kandi kuri ntahangwa ari hajya ugenda kwiyahurira ariko ngo mpamagaza Imana ya repentance iranshikana ku rusengero ishikanye ku rusengero baransengengera nk'amasaha birarenga barakubitiye mpwemirahera yiheze vraiment ndayishimira Imana kubera vraiment ntibyari byoroshe narumva yuko ntegereza kwiyahura kandi hamwe abantu nyiravuga tujya mu ngo twayitumuzi mbona na sene y'abantu baje kundorera ahantu napfuye ibintu nk'ivyo urumva Imana yankuye kure ibindi byo biheze ice numva ikinya kiza kirambwira ati zurajya amakara cyane ari umuntu njya amakara cyane gose gushika n'abantu tubana bavuga ati none uyu n'umuntu dutunze cyane amakara nkagenda kubera bandemereye nkavuga ati bagumye bandemera mbisa nigira ahantu batambona nkagenda nkatura nk'amakara 6 nkayahekenya kandi nkumva ndifyere munda nkumva ibintu byinjya ubimpaye nkumva menga basi uri nk'isesemu imbere yiwanje mugandiye ikara nkumva yuko mbaye neza mu mutima ndagana gitura abakozi b'Imana bo muri repentance shimwe kandi amen mumpera amashimana amen amashimwe Jenda shima Imana yanzanye aha hantu nukuri ahantu hari Imana by'ukuri amen hari Imana je hari Imana ni bakomera amashimwe nkorera barabu nukuri je nakora mu biro by'umubosi umudegiteri general by'ukuri ntibamenya nubwo yaba atarashika mu biro ataraza yaramenya ko ari je nakoze mu biro wiwe aje yaratukana gatukana gahamagara umudamu anyugurura ibiro byiwe kuko umudamu anyugururira n'umwarabu agashwana akavuga nibiki yashize mu biri wanje haranuka umva gasara kugurura umuryango agatereka intebe ngo umuyaga winjire akatsa klimatizeri abagapompa ibintu kugira hamote kandi ibyo bintu abandi ntibabyumva abandi nabarabona bakorera mu biro byabo n'amahera bakamati wakoze neza mugabo wewe twarazirana byari birebire cyane yarigeze kuntuka nabarantuka mpagazuko arantuka ndamuraba ndamwitegereza arantuka sinaririye mu maso yiwe Imana yampaye kwihangana canja kuri handa abandi barabo barambwiye ati niwihangane mwihotse kuko barabona ibyo bintu ko atani ibyo bumva nibyo biratani ibyo bumva ko hanuka rero hajya satani n'umuja arashobora kukwambika ibindi bintu kugira umuntu akwanke kandi atakintu na kimwe kuko jewe njukuri mu akazi kuko ndagakoreyemo imyaka 6 ubu mwaka n'ugira 7 ndahakorera Imana yarandinze ubu byaraheze kuva nje ngaha natu uwo mutwaro baransengera sinsiba gusenga by'ukuri
mu minsi yose namanegera abakozi b'Imana bakansengera ubu byaraheze ubu n'ibiro ntacugurura ubu nubwo nsanga mubiri wiwe nta kintu na kimwe avuga ubu ntacugura n'umuryango ngo haramota nabi ndashima Imana ubu simba nkiri mu kazi baba yaranyirukanye kuko yari yarankuye mubiri we arambwira ngo uzoza ukorera mu ruganda ngo ntuzusubire ngo muri office ngo ndakwirukanye mugante yanyirukanye ngo mve mu kazi burundu ngo ndakubwiye kuzosukuri yakwiriye cewe ngomba gushima Imana kuva nashika ngaha muri repentance Imana yarangiriye neza n'ukuri ntaho narinzi uko nashize ntavyo novuga kuko ni birebire ariko narashitse ngaha ndatonda ku murongo nk'abandi ndegera umukozi w'Imana arasengera nari vise ubugwayi maranye igihe kininiya umwaka urenga n'amezi hejuru naragiye kwa muganga bagapima bakamurika bagasubira nta kintu nakimwe begera bantora ariko nje ku mukozi w'Imana arambariye ati ivyo nivyo bakuroze n'ukuri ntusuwe n'ukuja kwa muganga guma ngaha aye tugusengere hanyuma aransengera ahejeje kunsengera acandunka ku bandi bakozi b'Imana bariko barasengera abantu nyene nabo baransengera mu nyuma yo kunsengera Imana yarangiriye neza bigenda bigabanya imisonga ndavuga ati rero ngoma nirukanga kwa muganga uburyo bwari kuhaherera byose bigahaherera ariko ndabonye neza yuko bya bintu byaramangetengete ndashimye Imana yo mwijuru rero yankoze ko ikankiza ubu ndumva byaragabanije imisonga nubwo bitarakomva mu kaburundu ndashima Imana yo mwijuru n'ukuri yankoreye ico gitangaza ubu ndaruhutse imisonga yaragabanutse senge wiwanje ni wasengera ngaha yambwiye ati ugiye kuri irya ngwara yawe ugiye utwaye naho kadosye kawe umukozi w'Imana ayisengere uronka akazi nawe reka guma wicaye ngaho oye muhira ndamubwira nto yaje imisonga afise n'irya ngwara bya diplome bimaze igihe kinini ntaronka akazi nobanza nkakira irya ngwara bya diplome navyo n'ikindi gihe nzobifatira umwanya ubundi munsi ngarutse rero ndazanye iyo diplome umukozi w'Imana ndayimuha arayisengera kibona ati ashufise inyatsi mwirenze hama arayisengeye ari hano na depoje maze kudepoza muri iyi ndwi nyene nagiye nisanga mu rutonde rw'abazokora ndashima Imana cyane yari yankoreye ico gitangaza ni kiraka cy'iminsi mikeya mugurumva kwisangamwo byaranteye umunezero mwinshi ndavuga ati iryo ryasengesho yadugiriza kuri diplome maze gukoronka ari ico kiraka nkagikora nzogikora mu ndwiza itangura urumva yuko nibindi biri mu nyuma nakazi kadahera kari mu nyuma maze kuronka ikiraka nakazi kadahera kaba kari mu nyuma aha rero numva umengo kubera yuko kwa kane bitazokunda konza ngo twige gusenga numva umengo nyene nabaye gato muga ntaco murakoze cyane hama maze kuza muri izi nyigisho naho zo kubohoka naho nyene sengeye ubwambwira ati waje mu nyigisho kuwa kane ntudusibe aguma mbari ya nyene abihata gose abihata nanje guma nihata nyene nza mu nyigisho naho rero ico nungutse narabohotse ku bintu by'indoto mbi hajya ariko barasigura ibintu by'indoto nakwirikirana gose narifise indoto mbi z'ibintu byo kukaburi nkaguma mbona akaburi duhamba mu bantu biwacu ruguru ariyo nasubiye mbona nyene mu kaburi ariyo ndiko ndatembera nja ndabibona keshi hama nkabisuzugura sinsambuze no gusambuza kubera se nibwo nyigisho ngo ntahura ivyo ndimwe ivyari byo hanyuma ndavyirekera ndereka kubisambuza haciye umwaka umwe ari unye turimwo mama cha turamuhamba dusubira hariya ruguru kuri Nyakaburi maze kuza mu nyigisho ndavuga ati rero ibiye ni byandi bizungurukamwe mu ndoto ntagenda bisambuza nundi nzosanga dusubiye ruguru guhamba hama revya ari mezi imisi binzungurukamwo ati cukubita uwo mudayimoni azana iyo sura ya imba umuntu yapfuye canke ari sura ku kaburi ukamukubita mu masengesho rero maze imisi ndabikubita mu masengesho iyo sura ku kaburi nkayikubita mu masengesho imbere yo kuryama maze imisi ndyama ntekanye ayo masura ku kaburi ataza ivyo ndabishimira Imana rero ko nabohotse muri izi nyigisho n'ibindi bizogenda neza intahe yanje niyo narahezagiye mpagaze imbere y'Imana nshima Imana kandi iragahezagirwa yankoreye ibitangaza byinshi ariko ndavugamwo kimwe Imana ihabwa icubahiro jewe naratishije mariage zitatu Imana ihabwa icubahiro iya mbere yarase hasigaye ukwezi iya kabiri ratasigaye indwi zibiri inyuma y'iya kabiri cangwara peretation maze kugwara peretation candava ruguri mata niyo mvuka
baca bandungika ini Bujumbura muri wa karede muri reanimation. Iyo peretation yaduze vyasingene bashobora kuyivura. Maze gushika muri reanimation nashitse ntazi ikintu na kimwe, nazi ingene nashitseyo, baca banshira mu namba bacita bomboni, sinzi n'ingene bacita, banshira mu ico kibomboni ndakigumamwo, nja gutora ubwenge hasigaye aciye imisi 4 ntazi yondi. Ndabaza umuntu twari kumwe, ndamubaza burya jewe ndi hehe, arambwira ati uri Bujumbura muri wa karede aho bita muri reanimation. Umutima wari ugeze ku bipimo 25. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nagarukiye kure. Banyita mvuye kure. Rero ndabaho ndakira peretation, ndasubira ruguru, noneho nyuma yo gukira peretation haza uwundi muhungu arandesha. Narasha abahunguga. Haleluya. Ndareshwa amaze kundesha araza barankwa, bamaze kunkwa mariage igira gatatu ikirapfa. Ipfa ama invitation natanze byose byaheze. Invitation mariage yapfuye hasigaye yinga imwe. Imana ihabwe icubahiro. Nakowe 17 z'ukwindwi muri 2022 mariage icipfa itariki 7 z'ukwezi k'umunani ngira mariage 27. Ndabaho ndagwana iyo ntambara, muraza abakobwa turatishije ama mariage ingene duca tumererwa. Ndabaho muganda senga Imana, ndabwira Imana uko biri kose wowe uranzi ni wowe kuntabara. Mugabo ngakomeza kuvugana n'Imana kwizongeza kure. Ndagumye iryo sezerano Mana ya repentance ni muyumera amashi. Imana iguhezagire, ize yibuke igikorwa kimwe wowe warakoze mu byo wakoze byose, ikumpera ijuru. Amen. Ndabaho ndavuga nije uko nkagira aho nogiye mu rugo bikana jowe nacumuye ikico tuma ntitwa madani kabisa. Abazimu barapfa. Haleluya. Ntabwo gavyari kumbihiriye nitwa madame. Oya. Ndabaho jewe ndavuga jewe birakwiye ko manuka i Bujumbura rero gukorera Imana. Mugabo nta buryo mbona, nta mafaranga mfise. Hacaba umukobwa umwe arambwira ngo burya anje urakeneye akazi ni Bujumbura. Pego ndagakeneye. Wa mukobwa carambwira ati nzoduga kuwa 4. Wewe uce witegura ndakumanukana kuwa mbere. Duca turabaho nditegura kuwa 4 turabonana, kuwa mbere ntiyabakimanuka, aceramo amafaranga 10,000 atimanuka. Kakazi nari imanutse ko nsanga bagafasha. Ndavuga nta rero Mana ngomba ndagukorere nivuye inyuma n'ubugesera bwaduke. Ndabaho maze kubaho ndavugira Imana ndahanye ni Bujumbura. Cyagagura vuga ibyene washitse muri repentance n'iby'Imana yakoze. Aha muri repentance nahaboneye Imana. Ndaza hano muri repentance. Iyi repentance ndayibonanira ngo n'umuvyeyi yo Mana uragahezagirwa. Ndabaho uyu muvyeyi turabonana tumaze mugatubona ndahamaze igihe ariho nsengera. Aransengera arambwira Imana imubariye nanje ndakigumya. Mu nyuma Imana ikoresha umupasiteri wundi yitwa Bienvenu yamaze imisi ngahavugira ubutumwa hano, aravuga ngo haguruka ngwa hano, arambwira ivy'Imana imubariye. Ndavuga nti rero Mana cyoko bambaye musi y'inanasi bakoroha mariage zanje ubunyene nkeneye kuzibohora. Imana ikinkorera igitangaza. Umumama yari yarankoreye ko yari muka data wacu. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mana utimbega mukubibona wibonye gute? Uwo musi nyene akinsengeye aransengera imisi 2 imisi 3 inyuma y'imisi 4 nza numva muka data wacu umwana wiwe yamugaye amaguru. Mukumugara amaguru yari yaratoye ibintu ashira mu ikinshu. Imbeba zari nk'imbeba zari mu ikinju mu mazi kandi zaguma zikomeye. Ruga impande y'inzi wacu acabohesha impuzu nahora nambara. Bibona papa maze kubona abantu badasenga ntibabasenga, ihasagi wanje rikabane akabarasenga, acara bituriza. Amaze kubituriza birankagusha. Bimaze kwankagusha
baraturira umuganda w'ibisate wose urahera ibintu birankagusha bimaze kugenda uko mu nyuma ijuru rirakora babimbwira ndi n'ubujumbura nkorera nyene ndansengera hanyene muri repentance barabimbwira kuri telefone vya bintu aragera igihe birasha biratokombera umwana wiwe aca mugara amaguru umukobwa yiga mu 13 aca mugara amaguru n'isaha ntibacana uwakana mama Imana ihabwe icubahiro ubu rero ngomba ndababwira ndiko ntegura mariage kandi iyo mariage irabaye 16 z'ukwa 11 ndahamba umukobwa Yesu abahezagira ubuyobozi bw'Imana umuntu atovyumva neza nuwavuga ati nutoba arabona igitangaza cyo ngaha hano ni kuri université spirituelle hari Imana kabisa kubw'Imana ya repentance jewe nabonye ku buzima bwanje ndashimiye umuvyeyi wacu Imana ikomeze imuhiyerekwa akomeze atubonera ivyo tutashobora kwibonera Yesu abahezagira ryo kurara mbona umuntu asambanya mwijoro kandi ufise umugabo minsi yose nende mazemo igihe kinini cyane umuntu yahera naraje ngaha hari kuwa kabiri acaramfasha arampa umubonano aransengera kandi baransengera umwanya munini arambwira ati wowe uricara ukibaza ugere gute unje harageze ahantu niyumvira ikintu no kuyahuza kugira ngo mfe bazi imvemo ibi bintu nkabibura hari haheze nk'imyaka irenga nk'itandatu ivyo bintu ndabibona haheze imyaka 3 ndabibona urugo rwaciye rusambuka nico ngomba kuvuga ku kintu abadamu ukumva iki kintu urakibonye unyarukire ku mukozi w'Imana gusengera n'ahandi